hahimbazwe kandi hashigwe hejuru umwami kubwo amahirwe ayo dufise kuba turi hano mu buryo bushasha kugira dusenge twumvirize ijambo turyakire kandi turonke amasezerano imigisha yasezeranijwe mu ijambo tube abagize umugabane kw'iyo migisha yasezeranijwe. Ubushobozi bwayo bw'Imana bwaduhaye neza no kugira neza kwayo kubwo waduhamagaye kubw'ineza yiwe. Ngo mubaze gucika mu iborero amasezerano twarayihawe atari kugira ngo tuvuge ngo hano ngo ntahariya mu buzima bwacu yarasoje, ariko ni kubw'impamvu kanaka, ni kugira ngo dusangire kamere k'Imana. Kandi bishoboka gusa igihe ijambo biciye ku ijambo tuvutse ubwa kabiri, biciye ku rubuto rutabora rw'ijambo ry'Imana. Nta muntu n'umwe nta mumwe ashobora kubyiha, ibyo dutegereza tubihawe n'Imana. Kandi niba muri ino minsi turabona ko Imana iheraheza igikorwa cyayo, aho rero dutegerezwa kwitwararika ico cyumviro yuko ibifatika by'ukuri by'Imana bitegerezwa kugaragara mu buzima bwacu. Twarabivuze ko ejo ibyo yuko Imana ku ntango yishurira umwe uwo yaba ifitiye imigambi afite intumbero n'uyu. Nta muntu n'umwe aza ku Mana ngo avuge ngo oh Mana ngo ubu rero ngo nashaka ibi, ngo nshaka gukora biriya, ubu ngo nashaka gukora ibi na biriya. Oya, umuntu wese yararindira gushikaho ahamagagwa, gushika aho uwo abwigwa, gushikaho ahabwa Imana imuha amategeko uwo muntu. Aho rero Imana yacitangura gukora, ntiyavuga gusa ahubwo yatangura gukora. Kandi ejo iryo jambo ryarankoze ko cyane, nk'uko bivugwa ku mwami wacu ngo wigisha inzira y'Imana mukuri. Uko kuri kw'Imana gushobora kuba gusa aho Imana yavuze mu by'ukuri, yakoze, yishuye, ikigaragaza. Niba ku ntango y'ubuzima bwacu bwo kwizera, niba umwimenyerezo nk'uwo nyakuri utabayeho hamwe n'Imana, ku iherezo tuzobabara, nibyo bizoba biturindiriye. Kuko ishengero ry'umwami si umugwi w'abasa n'abubaha Imana. Ishengero ry'Imana ni inkingi kandi nigishigikira ijambo ry'Imana, ritwaye ijambo ry'Imana. Ni inkingi kandi ni icishimikizo cy'ukuri. Twarabyumvise no kuri Mwene Data ejo, hariho amashengero menshi, ariko hari ishengero rimwe ry'umwami, ishengero ritwaye ryitirirwa izina ryayo, ritwaye ijambo ryayo. Iryo gusa biciye ku Mana niho ryashizwe aho kugira ngo rikore umuhamagaro uri hejuru cyane, intumbero iri hejuru cyane. Ku ntango y'isezerano rishasha ishengero ryari rihagaze n'umwimenyerezo ndengakamere hamwe n'Imana. Ntidushobora guca ku ruhande ibyo bintu. Ishengero iryo shengero nyine gushika ku iherezo ni ryarindi, kandi wa mwimenyerezo w'indengakamere ryarasezeranijwe gushika ku iherezo. Turi abantu babeshwe bikomeye niba umwimenyerezo nk'uwo w'indengakamere utahari hamwe natwe, muri twebwe udashobora kugaragara biciye kuri twebwe.
ejo twasomye ku biraba Mose yuko umwami yaramwiyeretse mu gisaka caka umuriro. Ibi byari ibintu bigaragara, Imana yari yavuze, Mose arumviriza, hanyuma arakora. Niho yari ari igihe ibyo byaba. Ubuzima bwiwe bwose mu bigeragezo byose yashobora kwibuka uwo mwimenyerezo w'ubushobozi uwo yari yagize, kuko yari yafashwe n'Imana, yari yahamagawe nayo, kandi yari yagenewe gukora igikorwa. Ibyo nyene dushobora no kubisoma kuri Pawulo. Yari ku nzira aje i Damasiko, hanyuma umwami aramwiyereka mu muco wakaka gose, akubitwa n'uwo muco, mbere agwa hasi, hanyuma yumva ijwi, Sawuli, Sawuli, kubera iki mbega umpama? Hanyuma umwami yariko abwira uyo, nuko biri, niko inzira y'Imana yatanguye hamwe n'uwo mugabo yakoreshejwe ku bw'impamvu ihari itumbereye. Bene data bashiki banje, turabizi yuko si uko umwe wese muri twebwe yotegerezwa kugira umwimenyerezo usa n'uyu, ariko ku bw'umwana wese w'Imana hariho amasezerano ahata ategerezwa akomeye ateza gusohoza mu buzima bwacu. Ayo adahari ntidushobora kuba ntushobora guhagarara imbere y'Imana, ntituzoguma duhagaze imbere y'Imana. Imana ntiturongora ducishije ku ruhande y'ijambo ryayo, Imana iturongorera mu ijambo ryayo. Ishaka gushyira ijambo ryayo muri twebwe kugira ngo bice kuri mwemu wayo arigire rizima, hanyuma atwishurire. Nashaka ko kwiherezo ya buno bukozi, nashaka kubona yuko ishengero ryahamagariwe gusohoka, ryigishijwe n'Imana, ryashizwe hamwe muri mwemu w'Imana, ryashikiriye ugutunganwa rwose, hanyuma rigashobora kuzamurwa. Umuntu afise ibyo akora mu bwami bw'Imana, kuri we ibintu si binafata minenegwe. Ibintu byose mu bwami bw'Imana ntibishobora gufatwa minenegwe, kuko iyo mu bwami bw'Imana biraturaba, ntibica ku ruhande rwacu, ahubwo biraturaba, biraba twebwe, turabwa n'ibintu byose biba mu bwami bw'Imana. Ni kubw'iyo mpamvu Imana itugiriye ubuntu bwayo, turashaka kugenda ku nzira y'Imana nkuko twabisomye ejo, kandi twigishe inzira y'Imana mu kuri kose, kandi uko kuri kw'Imana kuzoba muri abo bose mu buryo bw'ubunyakuri bagize umwimenyerezo hamwe n'Imana. turaza kugaruka kuri ibyo imbere ko dusoma ibyanditswe byera, yuko mbere n'imyimenyerezo misi yose sico kimenyamenya canke sico kintu ca mbere cya nyuma cyo gufatira ko ku bintu biri mu bugingo, kuko twumvise ko hashobora kuba imyimenyerezo iyo twagiranye n'Imana, ariko ubugingo butigeze bushikirwa n'uwo mwimenyerezo. Imana iturinde ivyo bintu, Imana iturinde ivyo bintu, kandi ahantu hose aho dutegerezwa kurindwa ivyo bintu, bikwiye ko ijambo nk'urubuto nk'isezerano rishigwa mu bugingo bwacu. Aho niho mwemu w'Imana aza kuri twebwe, kandi aragenda agacika mu bugingo bwacu kugira ngo agire iryo jambo rizima iryo twaronse mu bugingo nk'isezerano, urubuto rutabora. Kandi twumvise havugwa n'ibyo, hari amamiliyoni menshi y'abantu mu buryo bugaragara bashobora kuba boshigira yuko babatijwe na mwemu yera, ariko
bose bakagendera mu nzira zabo, bagendera mu nzira zabo. Kandi ndetse ijambo ry'Imana ngo niba mpwemu w'ukuri yaraje ngo azobarongora mu kuri kose. Kuri ibyo rero muri iyo mvugo nyine haravugwa ngo ijambo ryanje niko kuri, ubeze mu kuri kwawe kuko ijambo ryawe niko kuri. Birajana, kimwe kijana n'ikindi, ntibishobora gutandukanwa kimwe mu kindi. Uko niko bimeze, uko niko byari bibereye mu minsi ya Mose. Kwizera ibyo Imana yasaba kwizerwa icyo gihe, ibyo Imana yaravuze icyo gihe nibyo bategerezwa kwizera. Uko niko byamye bimeze mu bihe byose. Byari bikwiriye kwizera ibyo Imana mu gihe runaka yavuze, ibyo yahishuye. Hanyuma hazokwama hariho abantu, hamwe hariho abantu, hazokwama hariho abantu basoma ibyumviro byabo n'ibyo bibaza mu byanditswe byera, ariko inyuguti izo bafatiye ko kuri bo zitigeze ziba uguhishurirwa mu buryo bigizwe bizima, ari bishasha bigizwe n'umwe mu w'Imana. Mbere n'umugwanizi arashobora kuza ku mwami Yesu akamubwira ngo haranditswe, ariko iryo jambo igihe umwansi avuze ngo haranditswe, yakoresheje nabi ibyanditswe, yabikuye mu mvugo yabyo. Uko niko bimeze mu itongo rya Edeni. Yafashe ijambo Imana yari yavuze, hanyuma arisobanura mu buryo bwiwe. Uko rero uko niko ijambo ryagizwe iry'imfa gusa mu gutungana kwaryo no mu kutomora kwaryo. Hanyuma abantu baca bagumizwa mu bisobanuro hamwe no mu nzira zabo, bakarondera gushikira agakiza. Ntibishoboka muri ubwo buryo. Imana yo ifise inzira, kandi umwami wacu yaravuze ngo ndi inzira, ndi ukuri, kandi ndi ubugingo. Nta muntu n'umwe aza kuri data kiretse aciye kuri jewe. Uko niko ibintu byose bivuye kuri yo bigarukana kuri yo. Ni ukuzunguruka, ni ibizunguruka by'Imana. Ijambo riva ku ntebe y'ubwami rikadushikira, rigakora icyo riba ryarungikuwe muri twebwe, inyuma y'uko ryakoze ugomba kw'Imana rigasubira ku Mana. Ni kubw'iyo mpamvu ijambo ryarungitswe. Hano mu Baroma 3 turasoma ku murongo wa 3. Abaroma gice cya 3 umurongo wa 3 n'uwa 4. Tuvuga iki? Naho bamwe batizeye, mbega kutizera kwabo kuzohindura ubusa iby'Imana yizigiweko? Biragahera. Ariko Imana iboneke ko ari nyakuri, niyo umuntu wese yoba ari mubeshi nk'uko handitswe. Ejo twavuze ubunyakuri bw'Imana, kandi yuko Imana ari nyakuri. Nta gukekeranya na kumwe. Ibyo si byo guharira ko, kandi ntibishobora kuza gukekeranya ko Imana ni nyakuri. Ariko ubu rero bijyanye no kuba ako kamere k'Imana, uko kuri kw'Imana, ubwo bunyakuri bw'Imana no mu buzima bwacu bize bibeho. Bisigurwa ngo Imana ni nyakuri, ni y'ukuri. Ibyo bihuje n'ibyo Petero yanditse muri Petero 2 ngo dusangire kamere n'Imana, tube abasangiye kamere n'Imana. Nta yindi nzira ihari kugira ngo dushikire intego. Imana imenyekane ko ari nyakuri, natwe tumenyekane ko turi abanyakuri. Ntegereza gusoma ibindi byanditswe kugira ngo mumenye ko ibyo bihuza n'ibyo tuko turavuga.
muri Petero wa kabiri rimwe gatatu agace ka kabiri k'umurongo wa kane. Petero wa kabiri igice ca mbere, Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa kane. Ivyo vyatumye aduha ibyo yasezeranye by'akaburarugero bihambaye cyane kugira ngo bibatere gusangira n'imere n'Imana akamere kayo. Mu gihe amasezerano atanguye gusohoza, Imana yari yavugije Aburahamu, hanyuma imuha amasezerano, hanyuma Imana ivugisha Mose. Igihe cyo gusohoza kw'ayo masezerano byari bishitse. Mbega byagenze gute? Mose hamwe n'abahanuzi bose bacitse abasangiye kamere n'Imana, babaye ibihari bifatika by'ukuri by'Imana, kuko ijambo ry'Imana bari baribwiwe mbere ko handitswe ngo yabise Imana. Zaburi 82. Nta gihe kirekire geze twavuze kuri uwo mutwe. Umwami wacu yavuga ivyo mu butumwa bwiza bwa Yohana igice c'10 ngo abo ijambo ry'Imana ryazako biswe Imana. Atari Imana gusa, ni ibintu by'ukuri bihari. Abo bose ijambo ry'Imana ryazako bakaryakera hano ku isi, bakiri hano ku isi bacitse ibifatika by'ukuri by'Imana. Nico gituma abahanuzi mu by'ukuri bitwa Imana. Umwe rero gushobora kurabira nk'uko isi iraba avuga uriya ndamuzi. Ibyo nta kintu kimwe byari bivuze, ntacyo byakora muri ibyo. Abo bagabo bari bamenywe n'Imana. Imana yari yababwiye ijambo ryayo, kubera yuko bari bamenywe n'Imana, nabo bamenye Imana bakiriho, kandi n'ijambo ry'Imana ryabaje ko kugira ngo bashobore kuriha abandi. Naho nta nzira y'umuntu bwite ihari. Buri nzira y'umuntu bwite mu bwami bw'Imana iramaze gutsindwa n'urubanza, kandi buri nzira yose y'umuntu bwite iducisha ku ruhande y'Imana. Kuri yo ni gusa ko Imana yavugishije hashobora gushinga intahe gusa uyo umwimenyerezo wiwe yawuronse awuhawe n'Imana, atari gusa ibintu abandi bavuze cyangwa abandi babayemo. Aho rero ushaka kubishaka kw'intahe, oya, ibyo ubwawe wabwiyemo umwimenyerezo n'Imana, uwo mwimenyerezo wabwite wahuyemo n'Imana. Yohana ashaka kuvuga ngo ibyo amaso yacu yabonye, ibyo amatwi yacu yumvise, ibyo iminwe yacu yakozeko, ibyo biraba ijambo w'ubugingo, kandi ngo ubugingo bwaragaragaye, twarabubonye, nadushingira intahe ibyo, kandi tubabwira ubugingo budashira. Ibyo byari ibintu by'ukuri bihari by'Imana, ibintu by'ukuri by'Imana. Amasezerano yacitse ibintu by'ukuri, ubugingo bwaragaragaye. Ubwami bw'Imana si ibintu umuntu yibaza bya kidini. Ubwami bw'Imana buri hagati muri twebwe, buri muri twebwe, kandi ubwami bw'Imana ntibugizwe no mu kujya no kunywa, ariko ni mu mahoro, mu munezero no muri Mwene Yera. Amahoro n'umunezero biva kuri Mwene Yera. Umwami wacu aravuga ngo ubwami bwanjye ubw'inosi. Benshi bubaka ubwami bwabo bwite mu bwami bw'Imana, hanyuma nibyo nabyo nifite uburenganzira bwo kubuko. Umwami yubaka ishengero ryiwe, hanyuma agakoresha abantu bazana ijambo ryayo kugira ngo bihuje n'ijambo ryayo na Mwene wayo bikore ico abayirunkiye ijambo ryayo bigakora ugomba kwayo. Amasezerano y'Imana twarayahawe kugira ngo duhunge iborero, ukubura kuri mwisi, tube abasangiye kamere k'Imana. Nijyari mbega turonka uko gusangira, nijyari mbega dusangira kamere n'Imana, nigihe amasezerano yatanzwe asohoreje mu buzima bwacu, atari mu amajambo si iby'ukuri bihari. Ibifatika bihari bitegerezwa kuba biri ngaho.
kandi biri aho ayo masezerano ayo twahawe asohoreje no dusangira kamere k'Imana. Ahantu hose iyo nyigisho yibwina umwami Imana ubu ashaka kuzana ishengero ryayo arizane muri ivyo bifatika by'Imana nivyo ntakuka. Ntidushobora rero guhazwa n'ibindi bintu soko gusa ngo duhazwe ngo hari icuka ciza ngo canke ngo dufise impano ngo dushobora kurema ico cuka. Ntidukeneye ivyo bintu, dukeneye icuka c'Imana co mu buryo bw'imwemu c'ijuru, ico atari uko twe twiyumva neza gusa, ariko ahubwo Imana ubwayo ishobora kwiyumva neza. Ico cuka kinezereza Imana, hanyuma muri ico cuka kinezereza ishobore kurema ibyo biyihimbara. Icuka muri ico abantu byumva neza, ibyo tushobora kubisanga ahantu hose. Sukunegura mu mashengero yose, amashengero yidegembya, bamwe barakangwa canke baratangazwa igihe abantu hari ibintu byinshi bigaragara. Nk'akarorero igihe batsa canke amabuji akatswa, bose bakiyumva neza muri ico cuka. Ni cuka kuri bo. Oya, gushika kw'ishengero rya nyuma hamwe n'umugwi wa nyuma dutegerezwa kandi dushaka kwiyima twanke ivyo vyuka byose biremwa n'abantu. Imana ishaka gahunda yayo y'Imana y'ijuru y'imwemu. Muri yo gahunda y'Imana ishaka kurema icuka cayo kiyihimbara, kandi aho niho izosohoza ibyo yigeneye gukora n'ugomba kwayo kose. Ejo twasomye amajambo yo mu isezerano rya kera aho umwami yari yavugije Mose aramubwira ngo numvise ugutakamba k'ubwoko bwanje mu kuvayo igice 3, ngo nabonye ubunyagano bwabo ni n'amarushwa bahuye nayo. Ni kubw'iyo mpamvu umwami yavuze ngo nico gituma namanutse kugira ngo ndabahamagare ndabasohore. Ariko bakundwa, ishengero ry'umwami ritegerezwa kurongorerwa gusohoka, ariko ntirizosohoka biciye ku bushobozi cyangwa ku nkomezi wo ushobora kuzana, ariko biciye kuri mwemu wanje, niko uhoraho nyine ingabo avuze. Rero bijanye n'ivyo nuko mwemu w'Imana akora, kandi ntitwabuze kubibona no kubyumva. Twabibonye neza kandi twabyumvise neza yuko hamwe n'ibintu byose bikoretswe canke bivuzwe haba hari imwemu iri inyuma yabyo. Niba ari mu bintu byo mu buryo bwa kidini cyangwa imisengere, niyo mwemu nyine y'idini, ariko impwemu za kidini zifise ishusho nk'amenga isa no kubaha Imana, naho zisa zihurira na mwemu w'Imana nta kintu kimwe bahuriyeko. Mwemu yera aturongorera mu ijambo, aduhishurira ijambo, kandi turabona kandi tumenya inzira iyo Imana ishaka kutujanamwo. Turabizi yuko mu minsi ya Yesu abantu benshi nibyo ubwoko bwose barabasengayi, bari abanyedini, bose barigisha, bigisha ibyo barose nabo bwabo nk'inyigisho ko bagiye barabihabwa urunganwe ku rundi runganwe. Hanyuma bukwi na bukwi ikintu gishasha kiratangura. Ico kintu gishasha gitangurana no gusoza ivyanditswe, cyatanguranye no gusoza kw'ivyanditswe. Amasezerano acika ibihari bifatika. Nimba handitse yuko ibyagezwe n'abahanuzi byashitse kuri byabaye gushika kuri Yohana, gushika ubwo ubwami bw'Imana bugatangazwa. Mbega ivyo bisigura iki? Luka 13:16.
Depuis lors, ngo guhera ico gihe l'histoire du salut est devenue une réalité. inkuru y'agakiza byabaye ibifatika bihari by'ukuri. Ubwami bw'Imana, Et les hommes ont pu s'emparer du abantu rero bashoboye gucakira ubwami bw'Imana mu buhizi. Ubwami bw'Imana bwaratanguye buravugwa, kandi umuntu wese yabubandanira kwinjira akinjira. royaume de Dieu. Ubwami bw'Imana Ici, hano il n'est pas question de ntihavugwa ukubandana quelconque. ukundi kundi. Ubwami bw'Imana si ibintu ukura mu mpuzu y'amaboko yawe, ariko winjira ubandana. Comme il est écrit, nk'uko byanditswe Malachie muri Maraki et dans Isaïe 40. no muri Yesaya 40 hakavuga ngo ijwi rirasemera tegura inzira yoraho. Ibyo byacitse ibihari bifatika. Yohana umubatizi cyari igifatika gihari hano ku isi. Le message, Hanyuma ubutumwa bwo yazanye, oui, cette parole s'était accomplie. ego iryo jambo ryarasohoje. Yohana nawe ubwiwe yari igifatika cy'iryo jambo. Au désert, le chemin. Mu bugaragwa ngo ijwi rigasemerera ngo tegura inzira. No muri Maraki 1 Voici, j'enverrai mon ngehe ndaruka intumwa ya integuza imbere yanje indonanirize inzira imbere yanje. C'est comme ça Nuko biri, que ça a commencé. nuko byatanguye. Parce qu'un homme le voulait. Si uko umuntu yabishaka, ariko nuko Imana yari yabisezeranije kandi yabisije ko ibishaka. Imana yari yavuze Ce que Dieu veut, il le promet à ibyo Imana ishaka irabisezeranya, kandi ni ijambo ryayo bwite ryacika gifatika hano ku isi mu shusho y'isezerano. Ariko isezerano ryaza gucika ibihari bifatika C'est en forme de promesse. Dans la Bible, muri Bibiliya, mu byanditswe byera. Hanyuma c'est accompli sur cette terre. byasoreje hano ku isi. Imana yashoboye gukora inkuru y'agakiza. Ibyo bintu nyene nako bimeze kuri twebwe twese. Seigneur Umwami a donné des promesses. yatanze amasezerano, Quand ariko les promesses igihe qui sont données à une amasezerano ahawe umwana w'Imana dans leur variété, mu gutandukana kwayo, igihe ariko arasohoza, il faut que singulièrement bikwiye yuko mu buryo budasanzwe ayo masezerano asohora ku buryo bw'uko ayandi yose abavana nayo, ibindi nabyo tukabumurikirwa n'ibyanditswe byera. Hariho isezerano rimwe qui entend que la promesse, iryo rivuga nk'isezerano rya data ari rimwe. ça c'est là Iryo rero ni isezerano d'être rempli. ryo kuzuzwa nk'emu yera. C'est une promesse pour chaque Ni isezerano rya buri mwana wese w'Imana. Ni isezerano personnel. ry'umuntu ku giti ciwe rihawe rivuye kuri data, rihabwa umwana wese w'Imana. Iryo sezerano Est à notre disposition riri ku bwacu. Imana ishaka kurisohoza pour que toutes les autres promesses, kugira ngo ayandi masezerano yose muri ubwo buryo nyene abone gusohoza kwayo, ashobore kubona gusohoza kwayo. tout cela ne peut pas avoir lieu. Ibyo bitabaye, Alors, aho rero encore avoir besoin de beaucoup de temps tuzoba dukeneye ikindi gihe kirekire pour enseigner. kugira ngo twigishe, ariko buri nyigisho yose izoguma ari amajambo gusa. Sans cette première expérience, Atawo uwo mwimenyerezo wa mbere w'ishingiro, ariyo rufatiro rw'ishengero, iryo sezerano, cette expérience qui est une promesse, uwo mwimenyerezo ni isezerano, kandi ni iby'ishengero, kandi ni iby'indengakamere. Bitegereza kugira icyo bikora ku bugingo bwacu, bikagira icyo bikora ku bugingo bwacu. Murazi ko la Pentecôte, après inyuma ya Pentekote, inyuma yo gusukwa kwa Mwemu yera, Pierre, Petero la du Saint-Esprit, ahumekewe na Mwemu répandit yaravuze ngo nimwihane, chacun de vous umwe wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo kubwo ikigongwe c'ibyaha byanyu, et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit. muzohabwa ingabire ya Mwemu yera. Et personne n'avait plus besoin de prier. Nta muntu n'umwe yarakeneye gusengera uwo mwimenyerezo, nta muntu n'umwe yarakeneye kurindira, kuko nk'uko kubambwa, ukuzuka Il a monté au ciel, no kuduga mu ijuru, ainsi aussi uko nyene niko no gusukwa kwa Mwemu yera a eu lieu. byabaye. L'Esprit a été répandu. Uko ariko Mwemu yasutswe nk'umwimenyerezo ufatiye ku nkuru y'agakiza nk'igifatika c'ukuri c'Imana gihari, uko ariko Mwemu yera yari ngaho. Dufise kuvyemera mu kwizera yuko
n'a pas besoin d'être répandu aujourd'hui. nk'emu yera ntakeneye gusukwa uyu munsi ahubwo yamazwe gusukwa. C'est ça qu'il s'agit. N'ibyo bijyanye n'ibyo nk'uko mu isezerano rya kera amasezerano yose Avait été donné concernant le Messie. yari yatanzwe kubira abamesiya. Subitement, ces promesses Bukwi na bukwi ayo masezerano abona ugusohoza kwayo, sont devenues une réalité. acika ibifatika bihari. Nous aussi pouvons dire, Natwe dushobora kuvuga, dushobora kubaza ikibazo, est-ce que nous devons attendre un autre, Mbega. attendre un autre? Non. turindire ibindi. Oya, twamenye ko En Jésus-Christ, Yesu Kristo, le Messie, muri Yesu Kristo Mesiya, toutes les prophéties bibliques amasezerano yose ya Bibiliya au Sauveur, yari afatiye ku mukiza, ont trouvé leur accomplissement. yabonye ugusohoza kwayo muri we, De sa naissance, ku kuvuka kwiwe. Nibyo amasezerano yose nyina abyagwa gushaka no kuzuka kwiwe no kuduga mu ijuru. toute la parole de Dieu s'est accomplie. Buri jambo ryose ry'Imana ryasoje mu mwami wacu ibyafatira kuri we, kandi umukiza. On doit nous montrer Ibyo rero bituza kutwereka yuko les promesses de Dieu. buri masezerano yose y'Imana ni ego kandi ni amina, Et la même parole kandi iryo jambo nyene dans laquelle les promesses pour et qui se tenaient pour iryo isezerano ryari rihari bw'umukiza bigasoza muri we. Muri iryo jambo nyene toutes les promesses buri pour les racheter sezerano ryose ko bacunguwe mu kwizera aussi contenues nabyo birimwo, sans propre imagination. atabyumviro byawe bwite imbere y'Imana. Turaza Et nous nous plaçons hanyuma tukishyira ku masezerano y'ibyanditswe byera, aho rero nayo ataza gusohoza kuri twebwe abana b'Imana, kuko ibyanditswe byera ntibishobora guhindurwa ubusa, bifite agaciro no kuri twebwe. Ntibishoboka yuko Imana ikuramwo isezerano. cette pensée Mbere nicyo cyumviro nacyo ni icyaha, ahubwo kwiyumvira yuko Imana, kuko Imana ntiyizigwa ku ijambo ryayo, Imana ntiyizigwa ku bwoko bwayo. qu'il a dit. Izi ibyo yavuze, On sait qu'il sait ce qu'il a dit avant, irazi ibyo yavuze ce qu'il a pensé avant de le dire. imbere yuko ibyo yiyumvira inabivuga. Nous voulons mettre toutes les pensées de côté Turashaka gushira ibyumviro byose ku ruhande, ibi bishobora kuba ibizibira, et nous rapprocher de hanyuma twegere Imana nk'abana, atari nk'abasabiriza, atari nk'intarutsi bakava amahanga, ariko nk'abana b'Imana, fils et des nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. oui, en tant que des enfants de Dieu. Nibyo, nk'abana b'Imana, nk'abahungu n'abakobwa b'Imana, kugira ngo Ce qu'il nous a promis turonke ibyo yadusezeranije. Ntidukeneye gukekeranya. Imana ni nyakuri, soit reconnu comme vrai imenyekane ko ari nyakuri mu byikora byose et juste en tout de ses voies. kandi mu nzira zayo zose. Il ne va pas manquer de nous donner ce dont nous avons besoin. Ntizobora kuduha ibyo dukeneye, Et on maintenant veut kandi ibyo umwami ashaka ubu ni iryo jwi ryo gutakamba riva mu bugingo bwacu. Ishaka kumva iryo jwi ryo gutakamba hamwe n'umutima wacu wose, dusunikigwa kumera tukavuga ati, mwami Imana, turizera tu as dit ibyo wavuze mu ijambo ryawe. venons en tant que ton peuple. Turaje nk'ubwoko bwawe, tuje imbere yawe, Nous te remercions kandi turagushimira chaque promesse ku bwa buri sezerano que tu as donnée. iryo watanze. Elles sont valables pour nous. Bifite agaciro kuri twebwe, Elles sont notre possession. ni ubutunzi bwacu. Les rendre dushaka mu buzima bwacu ko biba iby'ukuri. Dushaka kwinjira gufata ibyo wamaze kuduha, je veux nous les accorder. Si ukabiduha. peut-être Kumbure si nous sommes encore en train de penser niba turiko twiyumvira ku bintu byose, ibyo bintu byose tubicire ku ruhande, twihugurure, tuvuga ati, mwami Imana wizigirwa, voulons que tu puisses te manifester. dushaka ko wigaragaza, Que ta parole kandi ijambo ryawe ribone ugusohoza biciye kuri twebwe kandi muri twebwe, nk'uko ibyo byabaye, tel que c'est passé dans nous nk'uko byabaye mu isezerano rishasha avec notre Rédempteur. hamwe n'umukiza umucunguzi wacu, nk'uko byatanguranye nawe umukiza wacu. Parole de la promesse Ijambo ry'isezerano a atteint l'oreille de Marie. ryashikiriye ugutwi kwa Mariya, rishika mu mutima wiwe, araryizera, Le Saint-Esprit
hanyuma mwemu yera est venu sur elle. aza kuri we Et la puissance, ubushobozi bw'isumba byose bumutera igitutu là, il n'y avait pas de aho supplier, de aho prier. ntahari ntibyari ngombwa byo gutakamba gusenga kwihata oya kwari ukwizera Parole, mu ijambo ry'isezerano pas seulement écouter avec atari kumviriza gusa n'amatwi aya matwi asanzwe ariko kwakira mu mutima ijambo ry'isezerano hanyuma inyishu yabaye ngo o hahiriwe wewe wizeye oui, oui, béni nibyo hahiriwe uwo we wizeye parce que car voici des kuko ehe générations me diront urungano rwose ruzonyita ruzovuga ko mpiriwe ndumuhirwe uko ariko bimeze ukwizera donc une foi d'enfant, ukwizera k'umwana c'est d'être ukwizera dans ton cœur. ni kwemezwa mu mutima iby'Imana yavuze nk'umwana C'est ça que c'est écrit dans Hébreu. uko byanditswe mu baheburayo ngo Une assurance des choses qu'on espère. ukwizera ni ibihari bifatika byo twizera ugaragazwa ko ibyo twizigiye ni ubushizi bw'amanga Des choses bw'ibintu twizigira qu'on ne voit pas encore. tutarabona Démonstration ibigaragazwa qu'on by'ibintu ne voit pas, mais que Dieu tutabona ariko Imana yasezeranijwe un amen à Dieu amen ku Mana amen umutima wose ku masezerano y'Imana a donné. ayo yatanze Et c'est dans cette disposition de notre cœur ni mu gihe umutima wacu uba umeze uko tukaza imbere y'Imana que nous ne faisons rien. ntitugire ikintu na kimwe dukora ariko tukareka Imana igakora Nous nous laissons entre les mains de Dieu. tukihebera mu biganza by'Imana mbega Mariya yakoze iki nta kintu na kimwe yakoze Elle a entendu la parole de la promesse. yumvise ijambo ry'isezerano ararireka ryinjira mu mutima wiwe Elle est allée directement dans son âme. rigenda imbere mu mutima ni ku iyo mpamvu Elle a pu aussi. nico gituma mu nyuma nawe yashobora kuvuga Mon âme ngo est le Seigneur. ubugingo bwanje butazira umwami ni Luka 1:46 ntiyavuze ngo iminwa yanje akanwa kanje yavuze ngo Mon âme ubugingo bwanje exalte le Seigneur. butazira umwami kandi imwemu yanje inezererewe Imana umukiza wanje Qu'est-ce qui s'était passé? hari habaye iki La parole de la promesse ijambo ry'isezerano était en tant que semence. ryari riri uko nk'urubuto ryari ryaguye mu mutima wiwe kandi Avec elle, ibyo byari byabanye nawe ntiyarakeneye kuvuga ngo o mana ubu rero nyuzuza nkemu wawe o mana ubushobozi bwawe buze kuri jewe elle a commencé oya à se we réjouir. yatanguye kunezerwa atazira umwami aravuga ngo umutima wanje uhimbaza utazira umwami Imana ngo imwemu yanje inezererwa Imana umukiza wanje nivyo aho niho hari ibanga aho niho hari ibanga ntidukeneye kwandika ibitabo kuri ibi Mais seulement ariko mu kwizera gusa de saisir tubifate chaque promesse. buri sezerano ryose Tu reçois iryo dans ton âme uronse mu bugingo bwawe réalité nk'ibifatika bihari aho de t'efforcer. ntukeneye kwihata gutakamba ntukeneye gukubita cyangwa ngo uzubagize intebe ukubite ikirenge hasi oya biva gusa mu bwina bw'umutima Devenir dans ukaza mu gusenga mu guhimbaza devant Dieu, imbere y'Imana n'imbere y'intebe yayo d'exalter le Seigneur. ugatazira umwami ukanezerwa mu bwingo Car ce que kuko ibyo yikurayizana mu guhimbaza no mu guhitazira ico ni igishinga ntaye cyo kwizera est dans le plus profond, biba biri mu bwinda bw'ubugingo bwawe oui, envers ego de la promesse. bihuje n'isezerano waronse ukwizera D'après la promesse, ukwizera kwa kwaje bivuye ku isezerano waronse kuko ukwizera kuva ku byo twumva kandi ubutumwa buva mu ijambo ry'Imana mu ijambo ry'Imana niho harimo amasezerano ces promesses, yose ayo masezerano rero ni ego kandi ni amina si nous les croyons, tuyizeye nk'uko yanditse pourquoi rero kubera iki rero twokwihata à supplier, tugatakamba à
kubera iki twokwiruhisha Est-ce que la foi mbega ukwizera est liée à tes efforts? gufatanye no kwihata kwawe cyangwa kwihata kwanje Bien, alors, est-ce que canke naho nous sommes là avec nos propres turi efforts? ngaho no kwihata kwacu hanyuma mu iherezo tukabera igitsitaza mwe mu w'Imana mu kwihata kwacu Être même, et ça, mbega ndabaza ico kibazo by'ukuri biva ku mutima mbega bitegerezwa kuba que par nos propres biciye kwisunika kwacu aider Dieu. mbega dushobora gufasha Imana Et nous l'avons par cela kandi kuri ibyo turavyemanga en fait tenu comme un obstacle. twabaye igitsitaza twazibiye Imana kuko ubwacu Voulions twashatse kugira ikintu turema twashatse gukora ikintu runaka ibyo Imana ntibishaka Dieu Imana veut que chacun ishaka ko umwe wese aronka ibyo afite uburenganzira ariko ku nzira mu nzira yo kwizera pas par ce que atari biciye tu fais ou bien ku bintu wowe ukoze cyangwa je nkoze ariko biciye ku byo Imana biciye muri wewe cyangwa biciye muri twebwe ibyo ishobora gukora étaient les prophètes. abahanuzi mbe bari iki Aburahamu yari iki Isaka yari iki Yakobo yari iki Qui était Moïse? Mose yari iki Et tous ces hommes de n'abo bantu bose b'Imana ils étaient des hommes bari abagabo nk'ukuri nanje nk'uko ndi bari abo ijambo ry'Imana bari bwiwe bari bafise iki mbega bashoboye kongera kwiki pour réaliser une promesse. kugira ngo asoze isezerano bagize iki kugira ngo isezerano rikoreke Parole prononcée. D'abord, ijambo ryavuzwe une réalité divine. byari ibifatika by'ukuri by'Imana kandi igihe rero cyasohoza C'est accompli. ibyo byarasohoje Et c'est comme ça que ce sera uko niko bizomera nubwo gushika no kwisezerano rya nyuma iryo Imana mu ijambo ryayo yatanze jusqu'à l'accomplissement et la réalisation. gushika ku gusohoza no gushitswa kw'isezerano rya nyuma Ainsi uko niko bizomera que tout est sur le chemin de la foi. Nous allons byose bikaba ku nzira yo kwizera byose tubishikira mu nzira yo kwizera byose tubigira nk'imenyerezo biciye ku kwizera mu Baroma 3 ahavugwa ubwoko bw'Abisirayeli haca havugwa ngaho ils ngo n'ont pas atteint le but. ntibashikiriye intego kuko Ils n'ont pas voulu l'atteindre. ntibashatse kuyishikira biciye mu nzira yo kwizera ndizigira ko nza kubona ico canditswe Ce n'est pas par la foi si ntibashatse kubishikira biciye mu kwizera ariko de leur propre chemin. bashatse kubishika ko baciye mu nzira zabo bwite ndibaza ko ni hano hataza kuba hari mu Baheburayo N'ont pas atteint par le chemin de la foi. ngo niwo batabishike umuntu aza kubona uwo murongo aca wuma Oui, c'est ego ni ndiko ndaraba hano très intensivement ici. ndiko ngabye cyane hano shaka gusoma Il n'a pas cité le verset. ntiyavuze umurongo Ah oui, Hébreux ego Abaheburayo 3. igice cya gatatu Hébreux 3. Ah. pardon, j'ai dit Romains 3. navuze Abaroma 3 ni Abaheburayo 3 umurongo wa 18 ni bande yarahiye ko batazoshika mu burukiro bwayo Avec des obéis. niba Voyons-nous atarabatayumviye bega sabatayumviye n'abatayumviye aussi, voyons-nous qu'ils ne kandi tubona ko batashoboye kubushikamwo kuko batize oya ariko hariho ikindi cyanditswe bivugwa neza parce que Israël l'a ngo kuko batabirondeje ukwizera ariko ngo bashitse kwirondeza ibikorwa byabo kumbure igice cya 4 umurongo wa 2 nous a été annoncé aussi bien qu'à eux, kuko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nk'abo mais la Abaheburayo 4:2 ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi kuko ritavanzwe no kwizera mu mitima y'abaryumvise ça, c'est le verset que j'ai cherché. uyu nashaka umurongo wa 2
kuko ubutumwa bwiza twabubwiwe nk'uko nabo babubwiwe, La parole qui leur ariko ijambo babwiwe ntiryabagiriye ikimazi kuko ritavanzwe ngo ntiryasanze ukwizera muri abo baryumva, ariko ryasanga y'ibikorwa bashatse gukora ikintu runaka nk'uko byanditse mu Baroma 9:32. Je leur ai demandé plus tard, mais est-ce que ndababaza mu nyuma quand vous êtes fait sortir d'Israël, mu nyuma ngo igihe mbega yabwiye mu nyuma ngo igihe nabasoba muri Egiputa, mbega narigeze kubabwira ibimazi n'ivyo bindi byose, ivyo bimazi mwabizaniye nde? c'est dans Isaïe, Ndibaza ko ni muri Yesaya 1. Rero abantu misi yose baba bashaka gukora ikintu aho laissez Dieu kureka Imana igira ico ikora. seulement le chemin de la foi est Inzira y'ukwizera gusa niyo idakekera nyubako, kandi umugwanizi umwansi ntashobora kuyigeramwo, ntashobora kuyigenderamwo. Twizera ikindi kintu icyo cyo cyose, twizera ijambo ry'umwami, les promesses, amasezerano yo muri kino gihe. et c'est pour cette raison Kandi ni kubw'iyo mpamvu Imana sur sa parole igaba ku ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. mais bien aimé, Ariko bakundwa, nous devons dutegerezwa nk'ishengero nous tenir devant le défi de ce guhagarara imbere y'agahigo ka kino gihe. et je pense qui devra le faire. Ndiyumvira ninde yobikora? Ne pas penser que il y aurait des Ntimwibaze ko hari abene data bobikora. Oya, oya, nta mwene data n'umwe yoshobora gukora icyo ari cyo cyose. Ni kubw'iyo mpamvu nous pouvons mettre toute notre confiance. dushobora gushyira icizigiro cyacu cyose mu Mana gusa. Nous avions encore des hommes Niba twifise abantu dushobora kugira icyizere, à qui nous pourrions abo dushobora kwitega pour que les paroles kugira ngo amajambo y'Imana asohoze, et que nous pourrions être donc dépendants de Dieu. mbega ibyacu biva ku Mana, mbega imitima yacu niyo igabuye, tugatangura kwiyumvira ngo Imana Nous avons déjà ngo turafise umugambi wacu. Oya, oya, Dieu, lui, il a conçu Imana yakoze umugambi wayo, kandi umugambi wayo niyo nyine iwukora. et il veut, Ishaka yuko en tant que son peuple, nk'ubwoko bwayo émettre le cri de nos âmes. dushobora gutakamba biva mu bwira bw'umutima, hanyuma iryo jwi ryo gutakamba rikaduga ku Mana, tukavuga tuti Mwami, twumvise ijambo ryawe, Nous l'avons reçu en tant que promesse. twarironse nk'isezerano mu mitima. Nous te remercions Turagushimira de ce que tu as parlé avec yuko watuvugishije, nibyo tu yuko n'as pas méprisé, tu nous as utadusuzuguye, waturabye, ntiwatwibagiye. Turagushimira yuko avec nous, hamwe natwe tu exécuteras. uzokora imigabo yawe, ibyo ugambiriye. Seigneur, nous voici. Mwami, turi hano, Sois fait bidukorekere ce que tu veux. ibyo ushaka, ukore ibyo ushaka muri twebwe, biciye kuri twebwe, Ce qui t'est agréable. kuri twebwe ukora ibiguhimbaye, nk'uko kiriya gihe kera Mariya yabivuga ngo ndi umuguranokazi w'Imana nzima, bimbere nk'uko wavuze. Hanyuma aranezerwa. Nous sommes à la disposition de notre Turi Dieu. imbere y'Imana yacu, Qu'il nous soit fait bidukorekere nk'uko yavuze. et tel qu'il a dit. Nk'uko yavuze, yavuze iki? Et qu'est-ce qu'il a dit? Mbega yavuze iki? Yavuze iminsi yose Et en tant que promesse, ivuga ibiraba isezerano mu ijambo ryayo. les promesses Niba isezerano ryaratanzwe que Dieu enverra. ko Imana izorungika umuhanuzi Eliya, iryo ryaratanzwe imbere yuko umunsi uteye ubwoba kandi wambaye uhoraho ushika. Et que le cœur des enfants de Dieu, Hanyuma imitima y'abana b'Imana ngo izogarukanwa que les pères ku byo ont reçu autrefois, ba data baronse kiriya gihe. Ibyo bisigurwa ngo au commencement. kugaruka ku ntango, kugaruka À l'expérience avec ku mwimenyerezo hamwe n'Imana, le fondement de l'église du Nouveau ku Testament. gutanguzwa kw'ishengero ry'isezerano rishasha mu byakozwe n'umwa kabiri. Abantu Qui ont reçu qui ont cru la parole, baronse ijambo nk'isezerano bakaritwara mu bugingo bwabo, bategerezwa bitebuka, bategerezwa kugira umwimenyerezo mu bihari bifatika by'Imana. Bisigura ngo mu gusoza kw'iryo sezerano avoir
approuver ça. bategerezwa Doit l'avoir. kuba babifise bihari sindabizi niba J'ai assez sinzi nimba exprimé les choses. navuze neza ibintu Promesse de buri sezerano ryose ry'Imana valeur accomplissement. mu gusoza kwaryo bishobora gucika by'ukuri mu gihe havuzwe ku biraba urubyaro rw'uriya mugore ruzomena umutwe w'inzoka C'était une promesse. ryari isezerano Mais avec Dieu, ariko hamwe n'Imana la promesse est déjà une réalité. iryo sezerano biba ku Mana byo biba ari bifatika bihari nubwo tuba tutabifise igihe cyari gisohoje igihe cyashika La promesse accomplie. aho tubona isezerano risohoza Une grande partie. dufise igice kinini Dieu, pour c'ibyo le dernier temps, Imana ku biraba igihe cya nyuma ibyo yasezeranije a accompli. Et pour le reste, nous allons encore le voir. ku bisigaye tugiye no kubibona Si nous sommes encore sur terre, niba tukiri hano ku isi tubaye tukiriho igihe azogaruka twaba tukihari vivant dans turi bazima igihe azogaruka pour être changés. kugira ngo duhindurwe De toutes les manières, uko biri kose croyants, hazoho abizera bazoba bahari igihe umwami azogaruka abo nk'ibyabona bizima abo nk'ibifatika by'ukuri by'Imana des gens abantu ont l'accomplissement des promesses, bazoba ari ugusoza kw'amasezerano gushitsa l'enlèvement. ku kuzamurwa kandi ibyo Ce sera aussi nabyo un matin glorieux. kizoba ari igitondo c'ubwiza bizoba ari bifatika bihari C'est vu. imva zizokuguruka Et ceux qui se sont endormis, abaryamyeyo abasinziriye muri Kristo bazozuka hanyuma twebwe abazima ego abagumye ari bazima changés. tuzohindurwa Et ensemble, twese hamwe avec eux, hamwe nabo nous irons à la rencontre. tuzoja kugusanganira umwami mu bicu Ça, ce sont pour Dieu déjà des réalités ku Mana ibyo ni ibintu bifatika bihari ariko bakundwa nipfuza que nous pourrions yuko trouver grâce devant Dieu. twobugirirwa ubuntu imbere y'Imana Et encore faire la différence entre deux. tugatandukanya ibyo bintu bibiri bifatika ibintu byo hagati y'ibintu biva ku Mana byose hamwe n'ibintu byose bihoraho kandi ari iby'ukuri kandi ari ibinyakuri by'ibihe byose bidashira hagati n'ibindi Temporaire. by'igihe ibintu byose birengana by'igihe gito ibintu byose by'umuntu buntu ni kubw'iyo mpamvu Ça a un commencement. bifite intango Ça aura kandi une fin. bizogira n'iherezo Humainement parlant, uko abantu bavuga byose birahari birafatika satani n'Imana ubuzima n'urupfu ukuzimu n'ijuru comme ça, continue la liste. twobandanya urwo rutonde muri ubwo buryo tudahagaze Les deux sont ibyo byose uko ari bibiri des réalités. byose ni bihari bifatika ukuri n'ikinyoma Il y a toute une liste. hobaho urutonde ijoro umurango w'umuco umwijima Il y a les deux hariho ibyo bibiri domaines, uko nyene deux réalités. hariho ibifatika bibiri hagati y'ibyo bibiri Il y a entre les deux réalités. hagati y'ibyo bibiri hariho itandukaniro rinini nko gutandukana kw'ijuru n'isi L'une des réalités nk'uko bimwe reka nibwe hano nk'uko bimwe by'ukuri a été créée. nk'uko Luciferi yararemwe Il y a un commencement. yagize intango Mais Dieu ariko Imana est éternel. ihoraho mu bihe bidashira no mu bihe bidashira Imana ntifise intango kandi Imana ntizogira iherezo ni kubw'iyo mpamvu Nous devons dutegerezwa kandi twagiriwe ubuntu dufise ubuntu de considérer les bwo réalités gufata ibifatika by'Imana nk'ibya ntakuka byacu uyu munsi Nous avons encore les deux. dufise ibyo bintu bibiri urupfu n'ubuzima Le prophète, ariko umuhanuzi n'est-ce pas, Yesaya dans la prophétie, yarabivuze mu buhanuzi arabitangaza il a englouti la ngo azomira miyonzwa urupfu burundu Isaïe 25, Yesaya 25:8 mort, ngo urupfu urubayi rwawe ruri enfer ou est ta victoire. kuzimu intsinzi yawe iri ibyo byose Des ibyo byose ni iby'ukuri ni iby'ukuri bihari by'igihe kirengana kikavaho ariko niba twagize umwimenyerezo mu buntu bw'Imana réalités éternelles yuko ibifatika bihoraho by'Imana nk'uko muri Kristo Yesu appartiennent
byatugaragariye elles viennent dans niba biza mu buzima bwacu bikaza muri twebwe, aho rero tuba ikiremwa gishasha biciye kuri we. Aho rero ce qui est passager. iby'igihe byose Nous n'allons pas élever plus, nous n'allons pas considérer plus élevé les choses qui sont passagères. ntituzoshira hejuru ntituzoraba ibintu birengana by'igihe gito, ntituzobishira hejuru y'ibintu bihoraho. Et c'est ainsi que ce qui a un Uko niko igifise intango gifise n'iherezo. il y a eu Habayeho un temps dans lequel igihe aho atarupfu rwari ruhari, hanyuma ijambo ry'Imana riravugwa ngo umunsi muzojyako canke umunsi uzojyako tu mourras. uzopfa. Le péché, Icyaha, urupfu, la maladie, ingwara, toutes ces difficultés ibibazo byose ont pris leur commencement. byagize intango yabyo, byagize aho bitangurira. Ignorer, Ntidushobora kwikawusha ibyo bintu biri ngaho, mais elles ne sont pas notre absolu. ariko siyo ntakuka yacu. Nous ne regardons pas aux choses passagères Ntituraba ku bintu birengana. Twamenye yuko Imana ari nyakuri, et que le diable kandi yuko ment. umugwanizi Satani nawe ni umunyabinyoma. Toutes les choses négatives, Ibintu byose bibi les mensonges sont des ni ibinyoma, ni bihari by'ikinyoma, ni ibintu biba bivuye kuri Satani, elles sont réelles. ariko birahari, biriho. Hanyuma ibindi nabyo Des choses que nous devons reconnaître comme ni ibintu dushobora gufata ko ari iby'ukuri ku ruhande rwa Yesu Kristo. Iby'ukuri by'Imana dushobora gufata ko ari iby'ukuri, kuko Imana ni nyakuri, ni iby'ukuri. Kuko twese mu Baroma 3 il était une réalité divine. Il était yari Imana igaragaye mu mubiri, nticyari cyumvira gusa, ariko yari ahari ari gifatika. Umwami wacu Yesu Kristo yagendera hano ku isi nk'igihari gifatika, uwe iyo Mana nyakuri, ngo kandi niwe bugingo budashira. car Kuko a déjà réglé le compte. umwami yarangije ibya Satani hamwe n'iby'ubwami bwose bw'umwijima, Il n'a pas hésité ntiyakekeranije à aller dans un endroit. kugenda hariya mu kuzimu, hanyuma ku munsi wa gatatu arazuka. Pas seulement sa mort, Si urupfu rwe gusa, mais aussi ariko son chemin en enfer. n'inzira yiwe kuja ikuzimu. Ni ibintu by'ukuri byari bihari. Ni kubw'iyo mpamvu n'intsinzi yiwe ku kuzimu ari by'ukuri. Iyo hatari yarapfuye, La vie, pour nous, nous serait ubuzima kuri twebwe ntituba ntibikora ikintu gifatika dufise, ariko kuba yarapfuye par la vie kandi biciye ku rupfu, biciye ku buzima, urupfu rukamigwa pour nous tous kuri twebwe twese, apporter la vie éternelle yatuzaniye ubugingo budashira telle qu'il avait promis. nk'uko yabisezeranije. Turashaka rero Une fois pour toutes, rimwe burundu mettre les réalités divines gushira ibifatika by'ukuri by'Imana ku kibanza ca mbere. Tubwire umwami tuti, mwami dufashe, nubwo ugukomeze kose udufashe, turabe ku bitaboneka, turabe ku byo wasezeranije, ku byo wavuze. Kuri Aburahamu aranditse que sans faiblir ngo atabaye umunyantege nke mu kwizera, ngo ntiyakekeranye mu kutizera, croit que, n'est-ce pas, nubwo ngo il ne considéra point que son corps était ntiyigeze araba ko umubiri wiwe afata ko abona ko ntiyigeze areka ngo ashukwe n'ibyo bintu bihari by'igihe gito birengana byo gusaza kwiwe, ariko ibimenyetso byo gusaza byo byose byari ngaho. Uri umutama, umubiri wawe urarushe, ariko ibyo byose bipfanika imbere y'isezerano ry'Imana. parfois Rimwe na rimwe nous ne pouvons pas que ces réalités mensongères sont ibyo bintu by'ukuri by'igihe gito ntitugomba guhagarara kuri ibyo ngo tubigumeko, ariko turaba ku Mana ibyo yasezeranije, hanyuma faiblir dans ntitugomba gucika intege mu kwizera, que notre cœur kuba umubiri wacu usaza, tukaba abatizera ku biraba n'isezerano ry'Imana, ahubwo turaba ku mwami no ku byo yakoze hamwe n'ibyo azokora. cette dernière phase Agace ka nyuma, mais bien aimés, nous sommes maintenant à la dernière phase. bakundwa, turi ku gace ka nyuma. Ku ntango y'agace ka nyuma, Dieu puisse Imana ishobore une expérience. kuduha umwimenyerezo nk'uko byari bimeze ku ntango, umwimenyerezo w'indengakamere. Dieu est surnaturel. Imana ni indengakamere kandi yishura Nous l'avons
nk'uko tubifise mu byanditswe byera tubifise nk'igicinga ntahe d'une manière très simple, mais d'une mu manière buryo busanzwe ariko qui laisse des ku buryo isiga amakanda y'umugisha w'Imana. Abagabo n'abagore bumviriza ijambo bemeye amasezerano y'Imana mu mitima yabo mu bugingo bwabo déjà bashobora exalter le Seigneur. guhimbaza umwami, bashobora kunezerwa bakaza imbere y'Imana bari mu munezero atari nk'abasabiriza Qui peut-être kumbure pourrait être rejeté. bashobora kwankigwa ariko Citoyen de la maison de Dieu. nk'abo mu nzu y'Imana, nk'abo mu nzu, abantu bo mu nzu yiwe, nk'abahungu n'abakobwa bavukiye mu nzu yayo. Sommes dans le, Turi mu bwami bw'Imana mu rugo, nous sommes dans le royaume de Dieu. turi mu bwami bw'Imana, Habitants du royaume de Dieu. twajanye mu bwami bw'Imana. Toutes les promesses de Dieu Amasezerano yose y'Imana ni ego et sont amen. kandi ni amina, Là dans le royaume de Dieu, aho mu bwami bw'Imana à la gloire de Dieu. kubw'ubwiza ucubahiro c'Imana biciye kuri twebwe. Qu'est-ce que nous voulons Dushaka iki? laisser par là? Dushaka kureka iki gifise agaciro? Je novuga Ce que Dieu ibyo a Imana yavuze. ces promesses qui sont dans la Bible, Aya masezerano ari muri Bibiliya turayatwara mu mitima yacu, nous les croyons turayizera dans le plus profond mu bwinda de notre âme. bw'uko turi imbere muri twebwe mu bugingo, tukavuga tuti mwami, ubugingo bwanje T'exalte, burakuninahaza kandi impwemu yanje inezerererwa muri wewe umukiza wanje, kuko tu as vu la bassesse wabonye ubufafara uguca ukuba hasi k'ubwoko bwawe. et pensez-vous que j'étais Mbega mwiyumvira ko quelqu'un de plus méprisé que ceux ko haba hariho uwarasuzuguritse gusumba uwo amasezerano yasorejemwo? pensaient qu'il y avait Mbega mwiyumvira yuko haba hariho umuntu mw'ico gihugu aurait été plus méprisé, yoba yarasuzuguritse cyane cela en qui les gusumba uwo amasezerano yasorejemwo? pensez-vous Mbega mwibaza ko hoba haba hariho umuntu est passé sur cette terre yoba yaraciye hano ku isi qui a dû souffrir yoba tout ce que notre Seigneur yarababajwe nk'ibyo umwami wacu byose yihanganiye? retranché, il n'avait aucun aspect Ntiyari afise ishusho n'imwe humain. y'abantu, Il était dans son sang. yari mu maraso Il était la parole, yiwe, ariko nubwo biri uko yari ijambo yambaye umubiri. Bakundwa, le jugement des hommes uko abantu baca urubanza canke babona ibintu passe très loin à côté. bica kure cyane nuko Imana ica urubanza canke ibona ibintu. Imana ibone ubufafara bwacu hanyuma igaragaza ubuntu bwayo, La parole de la promesse qui kandi ijambo ry'isezerano irishire mu bugingo bwacu et en tant que résultat, en tant que nk'ikivamwo, nk'icumvikanamwo de la profondeur, mu bwina bwo mu bugingo bwacu, nous puissions dushobore monter kuduza des cris de joie, une louange. uguhimbaza umwami, dutazira umwami, tunezerwe kuko twizeye ijambo ry'isezerano tuzobibona bisoza ku bw'ubuntu bw'Imana. Je ne connais pas Dieu en dehors de ce Sinzi Imana hanze y'ubwo buryo, véritable. nk'Imana nyakuri imenyekanye ko ari nyakuri, ihagarara ku byo yavuze n'ibyo ivuze kandi isohoza nyabyo ku bw'ubuntu bwayo mu bwoko bwayo. Hahimbazwe kandi hashigwe hejuru izina ryiwe, amen. Levons-nous. Turahaguruka kugira ngo dusenge. Dieu fidèle avec le cœur courbé. Mana yizigiwe, imitima yacu yunamitse n'imitwe yacu yunamitse, toje imbere yawe hera. Te remercions de la profondeur de notre cœur. Turagushimira biva mu bwina bw'umutima Ta parole puissante, kubwo ijambo ryawe ry'ubushobozi, kubwo Seigneur. ijambo ryawe. Mbega mwami, twokuzanira iki? Nous voulons seulement t'apporter Turashaka gusa kuzanira amashimwe, élever ton Saint-Nom. dushyire hejuru izina ryawe, Tu es réellement kuko la seule réalité. by'ukuri ni wowe icy'ukuri gifatika, kizoguma gifise agaciro, uzogumaho. Ibindi byose bihari bizorengana, ariko wowe wari guhera ku ntango kandi ugomaho gushika ku iherezo. Hahimbazwe wewe, o Mana ihambaye, umunsi inyuma y'uwundi.
toi qui nous portes, wewe udutwaye, qui es notre secours. wewe uri ubutabazi bwacu. Seigneur, nous ne pouvons pas nous aider. Mwami, ntidushobora kwifasha twebwe ubwacu, ntidushobora kwitabara, Rien ne procure. nta kintu na kimwe twokwiha, ariko wabaye ubutabazi bwacu. Nous ne pouvons pas faire un pas, Ntidushobora mais nous savons gutera intambwe, ariko tuzi ko ushobora kugendana natwe, ugendera imbere yacu tukagukurikira, uradutabara intambwe ku yindi, uduha ibyo dukeneye, uduha ibibereye. nous ne savons pas ce qui est. Ntituzi ibidukwiriye twebwe Mwami, ariko weho urabizi, Et ce Dieu est un Dieu qui kandi nous a sauvés. iyo ni Imana yadukijije. Aussi tout conseil. Urazi n'inama yose ku rupfu. Mwami, turaguhimbaza n'umutima uciye wunamitswe n'imitwe yunamitse. Duhagaze hano nk'ubwoko bwawe, Comme dans l'église nk'ishengero ryawe que tu as appelé ryo wahamagaye dans ces jours mw'ino minsi, avec voix élevée. mw'ijwi riri hejuru ry'ubushobozi n'umuhamagaro w'ubushobozi. Turashaka kumviriza Ce que tu as à nous dire, ibyo ushaka kutubwira, car tu as parlé koko dans nos jours, wavuze no mu minsi yacu rassemble-moi ngo nkoraniriza abantu banje. les rassemblements. Niba ubwoko bwawe bukoranye, Alors tu parles à ton aho rero vugisha ubwoko bwawe Mwami, car personne n'appelle un kuko nta muntu n'umwe ahamagara ubwoko ngo bukorane pour ensuite kugira ngo hanyuma dire quelque ngo chose qui ne peut avuga ikintu kidashobora kuvugwa, ariko uvugisha ubwoko bwawe bukoranye ku itegeko ryawe. Ni ubwoko bwawe, ubabwira ijambo ryawe ne peut pas anéantir. ridashobora guhindurwa ubusa, ridashobora gusibanganywa. Turagushimira mu mitima yacu kubwo iri jambo rya kino gitondo, kubwo ijambo Tu nous as parlé richement. watuvugishije mu nkomezi. Buri jambo ryose ni mwemu kandi n'ubugingo. Haleluya. Oh Seigneur, O Mwami, que nous puissions seulement recevoir ta parole, dushobore gusa kwakira ijambo ryawe, ne rien avoir contre. ntitugire ikintu na kimwe tugwanywa ko ku ijambo ryawe, ntitwikomanaze, ariko umpe ubuntu bwawe, uduhe ubuntu bwawe twese, kugira ngo dushobore kugurura imitima yacu, kugira ngo ijambo ryawe Mwami mu buryo butumbereye bubereye ribone ikibanza cyose, dushobore kuryizera, hanyuma tukugire icizere. Wakire icubahiro, wakire guhimbazwa, wakire gusengwa n'icubahiro. Haleluya, kubw'izina ryawe ritangaje kandi ry'ubwiza rya Yesu. Alléluia. Haleluya, Amen. amen.